Inkuru nziza Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka Mweranda nkahazwa Mukama. Umunsi umwe Yezu yarakikijwe n'ishengero ribandana ngo ryumvirize ijambo ry'Imana. Nawe rero akabahagaze ku nkombe y'ikiyaga ca Genezareti. Abona rero ubwato bubiri buri ku nkombe y'ikiyaga, abarovyi nabo bari babuvuyemwo ngo boze insenga zabo. Rero muri bumwe bukaba nabwo n'ubwa Simoni. Yezu aramwinginga ngo asoze gatoyi bave ku nkombe. Yezu yicara kuri nyabwato atangura kwigisha rya shengero. Ngo aheze abwira Simoni ati, igiza rero ahari amazi menshi uheze urekurire y'urusenga urobe. Simoni amusubiza ati, muhanyi, twaraye turaroba ijoro ryose, turaheza ntacyo twafata. Mugabo ko bivuze ndaterera urusenga. Ngo babigire bafata ifi sinzi n'urusenga rwabo rutangura gusambuka. Bakura rero bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze kubafasha. Nabo baraza buzuza ya mato yompi, mbere ashaka no kwibira. Simoni ngo abibone akubita ibifukamiro hasi imbere ya Yezu ati, Mukama, nunje kure kuko ndi umunyakabi. Erega ubwoba bwari bwamutekeye nabo vyari kumwe nyene, kubera izo fi zingana zicyo bari barovye. Eka na bene Zebede bagenzi ba Simoni, Yakobo na Yohani bari babufise. Ariko Yezu abwira Simoni ati, gumya umutima, kuva ubu uzohora uroba abantu. Ngo bagarukane ubwato ku nkombe, baca basigaho vyose baramukurikira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turacari mw'ibaruwa rya mbere mutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Igisomwa cy'uyu munsi kirakurikirana n'ivyo twumvise ejo hahise, ingene Paulo yigisha abanyakorenti, mbere wumva umenga arababaye ukubona ingene hagati yabo haduka ibintu bimeze nk'amacakubiri. Bamwe bakagira bati twebwe turabokwa naka, abandi nabo twegukiye naka, abandi dukurikira ivyumviro vya naka, abandi dukurikira naka ni wahambaye. Ugasanga bariko barata umwanya biyemerana ko bamwe n'abandi. Paulo arababwira ati, aho muri mu bujuju, kuko banabigira bagira bati naka niwe ari mu ubwenge gusumvya, naka ni wahambaye. Niho mwumvise uyu munsi ariko aragira ati, mbere uwo kwibaza yuko afise ubwenge, ubwo bwenge bwo mw'isi, ngo niyifate nk'uko umenga ni kijuju, kugira ngo ahubwo aronke ubwenge busumbirije. Tugire Kristo. Aha ntihagire uhava yumva nabi Paulo. Hari uwo cagira ati nibagende kugara amashure, n'ivyo minisitiri yavuze yuko ishuri rizotangura ugara. Nta vy'ubwenge ngaho, ama universite ni bugare, amarosheshe yose nibahagarike. Si ivyo Paulo agombye kuvuga, subwo bwenge bumenyi, ahubwo n'ubwenge bw'uko umuntu yibaza ko azi, bigaca bimushiramwo ubwishime, bikavyara muri we ukugomba kurengera abandi, ukugomba guhonyanga abandi, ukugendera ku bandi, ukutabacumviriza abandi neza. Kuko burya abagomba kuganza ntibaganzisha gusa inguvu z'igisirikare, inguvu z'igipolisi, inguvu z'inkoho. Hari abagomba kuganza bakoresheje umutwe wabo. Cagira ati twebwe ni twebwe dutegerezwa gutegeka ivyumviro vy'isi. Kandi muri no si bariho abantu ushobora gusanga mbere bategekanya n'ibintu bikomeye cyane kugira ngo bakorere mu mitwe no mu mitima y'isi, kugira ngo bategeke isi.
bagume aribo bayitamika ivyumviro bayikoresha bakayijana aho bashaka. Kandi abo bariho kuko barakoresha n'ubuhinga bwinshi, baradukoresha burya tutabizi muri utu twuma. Sinarigeze gukurikira documentaire ivuga ingene abantu mbere b'incabwenge bahinguye ibi vyuma, ushobora gusanga barahinguye kandi baraguma biyumvira ibindi bintu byinshi gose. Igihe tubikoresha biratuma babona ingene tumeze mu mitwe, mu mizirikane no mu mitima yacu, bagacamenya bati aba bantu kugira n'ubundi tubajanuku tubashikane kuri iki, tubagira uku, tubashikane ngaha, tuzobandanya dukora ibintu bene ibi. Ugasanga ubwenge bene ubwo rero igihe butariko bukorera neza umuntu ngo bukorere icyubahiro cy'Imana, buca bwinjirwana n'agashetani kubwishime, bugaca ubwenge buza gukora ibintu bigaruka bikaniga umuntu. Nk'abo bantu bahinguye ivyo bintu kaza wumva bobo abana babo ntibigira babibaha. Baraciga mu mashure atanga ubwenge bwiza bunywanye neza n'ingene umuntu yaremwe mu mutwe wiwe, naho babibaha babikontorora kugira ngo ntibibapayure, kuko nka bene ibi vyuma nivyo ubwavyo ntibivuga ntibigira iki, mugabo umuntu birashobora kumugira ko igihe abikoresheje nabi, birashobora kumugira ko ingaruka nk'iz'urumogi mu buzima bw'umuntu. Sinzi ko mutarabona umuntu ushobora gusanga ageze ahantu mu kubikoresha ugasanga umenga ntakibasha kubivako, ukabona umenga aguma babwa, adafise telefone yiwe, WhatsApp yiwe, amarezo sosio, umenga aguma babwa, ntashobora kuguma hamwe, ntakibasha gushobora gufata nk'ubu nka Bibiliya ayisome kuko atamasanamu arimwo n'amavideo arimwo, ikimuruhisha. Sinzi ko murabibona, ukazona cyane cyane nk'aba bajene b'adolescents baba bagifise curiosity, bafise urusaku rwinshi rukaze, agatangura kuyiraba bukarinda bumukerako. Bukarinda bumukerako, hajya ntamenya yuko ivyo ariko araraba bariya babihinguye bariko baramubona wese, barazi ivyo ashaka. Muze murabe nk'akarorero, ndabahe nk'akarorero, mugene nko kuri YouTube. Kuri YouTube utanguye kugurura utuntu ukunda, uzubona yagutondekeye ibintu bijana muri ico kintu ukunda, kamwe gahera kandi kuguruka, kamwe gahera kandi kuguruka, ugasanga no kurya wavyibagiye. Kandi hagize uguko mukumva urushavu kumenga wo mutako ikibuye, urazi nkuba kantu kanjanye. Hari abantu bashaka kuba bafise ubwenge nk'ubwo, mugabo ubwavyo umuntu Imana yamuhaye umutima w'ubwenge n'ubukomezi, igumi butanga kugira ngo ntacike, ntasange wenyene ariwe mukoresha w'igikoresho, yacitse igikoresho mu minwe y'igikoresho, kaba arico kimukoresha. Gira ati bikoreshe kuneza yawe, mugabo ntiwemere ko bigukoresha. Karakarogira ngo dutange twerekane nako ingene ubwenge bw'umuntu bushobora kuzana namwo ibindi bintu vyinshi binahanitse. Nahamwumvise Paulo akagira ati mbere ugaca usanga iyo ubwenge bw'umuntu menga n'indi misa yinjiriyemo, iyo ubwenge bw'umuntu butagavye ngo bugume buyobogwa n'ingingo y'Imana, n'ingingo y'umutima usonera abantu ugasonera Imana, hariho abantu muri iyi si bariko bararonka izindi nguvu zihagaze ku bwenge bw'abantu. Nk'ubu murazi inguvu nk'akarorero za Google zifise, za Facebook zifise, za WhatsApp zifise ku bantu, za X zifise, nguvu zikomeye cyane ku buryo bashaka kugusanzaza na karavyo. Na karavyo bakoresheje ubwenge n'ubuhinga.
ariko biri mu minwe y'abantu babikoresha neza baraheza bakamenya bati ibi atari uko vyokononera abantu ntaco vyokungurisa. Ariko udafise iyo ngingo igufasha gusobanura uca ubikoresha nabi. Hari abandi usanga bafise ubundi bwenge, izindi nguvu, kuko ubwenge hajya n'inguvu. Ubundi bwenge n'inguvu vy'amategeko n'indinganizo, ibyo twita la loi et l'administration. Nibaza yuko nk'abajya abacamanza atanguvu bafise ku kibano, kwarakubwira ati mpa urubanza rwawe ndaruceze, ndarugofere, ndaruhinyanyure, akaza agashobora kuburanira ibintu by'ibinyoma kandi agatsinda urubanza akarutsinda, kuko azi guhinyanyura amategeko, afise ubwo bwenge. Mugabo burimo ikindi kintu niyabukoresha kugira ngo asonere Imana, akorera abantu, ico gihe bucika ubwenge bwagendewe n'Imana. Ariko kandi si ivyo gusa, tugire Kristo. Ari ubundi bwenge bwo ngaho hanze mu buzima bwa misi yose. Bwagenge ushobora kubona umuntu acaracanganya, agatangura kudandaza, agashiramwo uruyera, agashiramwo urwenya, akazaracamwa abantu, gasanga ibintu yabirunze, abakiriya bose yabarunzi we. Nundi yatangura ukabona ntibivaho biri. Kenshi ari abantu bacaye baza bati n'amapepu bamusutseko. Hari naho usanga ari ubwenge busadu bwo kwiruka aho hanze. Niye bukoresha ubwo bukerebutsi akabukoresha mu neza, agashikira ikintu neza, kandi nicyo ashikiriye akagikoresha mu neza, n'ubukerebutsi bwagendewe n'Imana, kuko harimo umutima wundi ucujamwo. Ariko niyabikoresha kugira ngo acemwo, anyonora azibira uyu, azibira uriya canke aho nyanga uyu, ashira imbere uyu, agira uku, ico gihe bicika ubusazi imbere y'Imana. Bicika ubusazi imbere y'Imana. Ngo Mukama ngo mbere ngo yamaze ingene ategera mu vyumviro vyabo abantu biyita icabwenge. Abantu babona umenga nibihangange, bagaca basigara biyuzura, bibona, bakagomba gukengera Imana no gukengera abandi, bibaza bati bari munsi yacu mu vy'ubwenge. Nta handi hantu umuntu amurindirira, hazogera igihe nawe nyene ashike handi twese dushika, ugasanga ntaco wishoborera n'ubwenge bwawe. N'ubwenge bwawe bwarayamye, usigaye witiranya abantu n'abandi. Mwarabonye nk'akarorero, murabona Perezida wa Amerika ni umuntu akomeye cyane, mugabo agatangura kwitiranya abantu n'abandi. Ntibace bagira bati ewe Perezida we byayangaye, subiza rikuunda ziyitoze mu kibanza cyawe. Atanguye kwitiranya abantu, agatangura kwitiranya nka Putin na Zelensky, biba byayangaye mu mutwe. Biba byayangaye, ukabona uti ubwenge bwiwe, ubukuru bwiwe ukomeze rwose. Harageze igihe bihera, bigabanuka. Iyo rero biheze bikagabanuka, ariko inyuma yawe usize ikigega c'ivyiza vyinshi, ubwenge bwawe, ubukomezi bwawe bwashitseko mu cubahiro ufitiye Imana no mu rukundo wagiriye abantu, ukabona ingene umuntu ariko yegeranya ubuzima bwiwe atekaniwe, yuzuye akanyamuneza. Uwundi nawe wumva aguma koma induru, wumva yuko yuzuye ibintu bibi. Ndapfuye basha musigaye muraketa ibyo mutarondeye, mbe caka ivagundu caka iki, ndabira. Ukumva yuko n'imyanya yiwe ya nyuma irimwe ikintu kitazana amahoro n'ubuhigwe, aho wundi nawe ahubwo ahimbawe. Twame imisi yose tugenza ubuzima bwacu muri ubwo bwenge,
butagarukira gusa ku kwiyumva igihe wumva umenga amaraso uracayafise, ingufu zose uracazifise, mugabo wiyumvira uti mbega n'ubwenge buzonshikana kuri wa munsi numva ko ntekaniwe imbere y'Imana n'imbere y'ubu buzima, mu kungene nabibayemwo, mu gihagararo nabigizemwo, mu mutima nabigizemwo. Mu nkuru nziza turumvise Yesu Kristo aheje kwigisha akabwira Simoni Petero ati subira muterera urusenga, ngo baraye bararoba ijoro ryose ntacyo bafashe. Tugire Kristo. Hari igihe ukwemera umenga kugusavye ibintu bitumvikana mu bwenge, hamwe two turavuga ubwenge bw'abantu bugarukira hagufi. Yesu arafise ubundi bwenge bukomeye, ubwenge bw'umurovyi busanzwe aroba mwijoro kandi atakwezi guhari ntiyaronka nyinshi, ariko Yesu araje bwakeye habona nkuko ati terera urusenga muraronka. Baramuraba bati musingene Petero agize ati twaraye turaroba ijoro ryose naco twaronse, mugabo kubera ijambo ryawe. Ntibizigiye ubwa mbere ubwenge bwabo gusa, ntibizigiye ubuhinga bw'ingene baroba, ariko bagize bati uyu muntu araturengeye, arafise ubundi bwenge, arafise ubundi bubasha butegeka, ububasha bw'ijambo ry'Imana, ububasha bw'ingingo y'Imana igihe buje bukagira buti cishaho ibintu, izigire subira ugerageze, reka kwiyanka, reka kwihebura, subira ugerageze, ukaza ubona haraje ikintu kigutangaza. Nama ndabitangarira muri ubu butumwa dukunze gusangira bwa Mariaton, ndibuka tukibitangura bose barafise ubwoba, twese dufise ubwoba, tugira tuti ibintu tugomba tugire cyane bwa mbere tubibamwo, bwa mbere bwo abepiskopi bazobitahura, abapatiri bacu abakibwa bazovyumva, abakristo bazova bibaza ibiki n'ibiki, ngo harazundi mutima uratubwira uti gerageza mwanki ico mwagerageje mubonye ico mushitseko. Hari igihe abantu usanga umenga ikintu tugiciriye urubanza kitaranaba, mugabo umuntu yapanze neza ibintu, yabizirikanye mu Mana, agatera intambwe, agafunga ipepa agatera intambwe, kagira ati Mukama ni wewe ndagije vyose, kandi byose nagerageje kubiringaniza uko nshobora mu rukundo no mu buhinga bwose nshobora, ibisigaye j'imbere tugukurikire. Ukazubona aravuye mu ikintu cyiza giheza kigakora igitangaza cyo kugurura amayira menshi kandi meza ku bantu benshi. Mu bakristo hariho ikintu tutarekuriwe na rimwe, ukwihebura. Naho iby'ubuzima byuba byaraguhuraguye gute, naho umenga ibyago byose birazibiranije, ntukigere wihebura, ugingo gihumeka. Mukama akubwiye ati subira ugerageze, genda ugerageze. Hari ikindi kintu gikomeye icyo nagene sozerere ko ingene abatumwa baciye bifata imbere y'iyo success Yesu abahaye, ngo bakaroba ifi nyinshi gose, ngo gushika naho urusenga rwabo rwakwa gushwanyuka, ngo baciye basiga ngaho vyose n'ababo bose baca baramukurikira. Aho rero niho kenshi tudakunze gushika igihe Yesu yatugiriye ivyiza. Turaja ngaho tukabyohigwamwo, tukabyicaramwo, tukabihimbaza, mugabo gasanga hari ahantu tutaretse ngo igikorwa Yesu yatugiriye, igitangaro Yesu yatugiriye ngo kidushikane neza ku musozo nyawo. Umusozo nyawo no gukurikira Yesu. Sukugu murambije muri byo yakugiriye uryohegwamwo, ugiri harazi igihe zababwira ati none wabonye wabikugiriye, birengere wiconnecte kuri we, ukurikire we, ukunda ingingo yiwe, ukunda ijambo ryiwe, ukunda abantu biwe, umukorere muri ibi by'ubuzima. Kenshi biratugora tukagira tuti ko naronse icyo twafana n'icyo Mukama nzogaruka n'ibyasubira gukena. Yesu akadukorera ibintu mugabo ntitubone ko ariko aratubwira ati
rengera ivyo bintu wikonekte kuri nyene vyo, niho uzobugira uti ndafise ikintu gifasha, kuko ivyo vyo birahera ariko we agahoraho. Mbere uwo mwimenyerezo umuntu akazarawugira mu buzima, kuko bitebe bitebuke haraza igihe ubuzima bwo nyene bukwaka ivyo bwaguhaye kubw'inema y'Imana, kugira ngo umenye gusigarana n'Imana gusa. N'amagara yawe akakuvako, umubiri wawe ukaguhera ko wumva, inguvu zose hamwe usigarana n'Imana yawe, n'ingene wahagaze muri ubu buzima mu mutima wawe, mu bwenge bwawe no mu gushaka kwawe. Iyo rero umuntu yagumye amase ku vyo yagiriwe, ku bintu yahawe, ku bantu yahawe, murumva yuko igihe bitanguye guhera aca yumva umenga ari dans l'angoisse, acaja mu kabonge, kuko atamenye kwikonekta kuri uyo atugumya muri vyose kandi akaduhaza, akaba ari we vyose muri vyose, Yesu Kristo. Dusomukama kugira ngo ivyo adukorera, ivyo atugirira vyose vyiza vy'ibitangaza vy'ubuntu bwiwe bigume biduterura, bidukonekte kuri we, bitunywanishe nawe, aba ari we dushikira kandi tukamugumya n'igihe n'ivyo vyose aba yaraduhaye bigeze kurangiza igihe cavyo. Amen. Amen.